Bakunzi bahori Kanani TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, umutima wanje uraguhimbaza kandi uragutazira, kuko ari wewe buhungiro bwacu, ni wewe mahoro yacu, ni wewe vyirato vyacu bidakoze isoni, ni wewe murinzi wacu, uri umuteramyi w'ubugingo bwacu. Natwe nk'abana bawe mwami, ntitukwiye kurambirwa kubigushimira uko bukeye nuko bwije. Rero wakira ishimwe rivyibwina mu mutima wanje n'abandi bose bifatanije nanje bagushimira ubwo buntu butangaje. Urakoze, icubahiro kibi cawe, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo niba ushaka gukomerera mu bigeragezo, saba amahoro ya Kristo akuzure. Haleluya. Niba ushaka gukomera, niba ushaka kutanyiganyiga, niba ushaka kudasuhuza umutima, niba ushaka gukomera. Haleluya. Ibi ndabivuga neruye. Niba ushaka gukomera, saba Kristo akuzuza amahoro yiwe. Haleluya. Ayo ntazotakara urwaye, ntazotakara urwaje, ntazotakara wabuze, ntazotakara ushonje, ntazotakara umva uri mu bibazo ivyo ari vyo vyose. Kuko ayo mahoro ni ntanyiganyizwa. Haleluya. Haleluya. Ayo mahoro ni ntanyiganyizwa. Nurufatiro umukristo wese yarakwiye kuba afise, kuzura amahoro ya Kristo. Dusome ijambo ry'Imana muri Yohana gice 14, turahera ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 29. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, jeho sindabagabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye, ariko nzogaruka kuri mwebwe. Iyo muba munkunda, muba munejerejwe nuko ngiye kwa Data, kuko Data ari we anduta. Nuko none ndabibabwiye bitaraba, ngo aho bizobera muze mwizere. Amen. Urumva? Yesu aritegereza ubwoba abigishwa bafise, aritegereza gucika intege, aritegereza ibibazo biri mu isi, aritegereza ibyago biri mu isi, aritegereza. Aravuga ati ikintu cangombwa nokorera abantu. Haleluya. Bagakomera, nosigira abantu bakarema. Nuko nofata ya mahoro jewe yanje. Nuko nofata ya mahoro yanje nkayabagabira, nkayabaha. Arababwira tumviriza ati ndabahaye amahoro yanje kandi ndayabagabiye. Ati jewe singaba nk'uko ab'isi bagaba. Isi ni iguha uyu munsi ugasanga uri hariya hejuru, ariko bwaca mu gitondo ikakunyaga. Bya bindi bari bibakiye ko byari biguhaye amahoro, byari biguhaye umunezero, bivuyeho ibyizigiro bigahera. Bamwe bakanadeprima. Hariho nabiyahura. Hariho nabiyahura. Kuko urufatiro rwari ivyo. Ari ku rufatiro rw'umugororotsi. Urufatiro rw'umugororotsi niyo gonyiganyiga. Niyo gonyiganyiga. Aravuga ati uyu munsi burije, ariko mfise ibyizigiro ko ejo mu gitondo bushobora guca. Kubera iki? Ya mahoro yande ya Kristo. Kwa kwizera Kristo ukamenya ngo ntashobora kundeka, ntashobora kundekera muri iyi situation. Haleluya. Rya jambo ugasubira ukaryibuka ko ari Imana ikuranye ibihe. Hari ibihe byo gukena, hakaba n'ibihe byo gutunga, haba ibihe byo gutwenga, hakaba ibihe byo kurira. Urumva? N'Imana ikuranye ibi. Mugabo wewe atarufatira ugira atajambo ufise muri wewe. Iyo birangiye ibyo wari wubakiyeko, uzi ko
ubuzima bwawe burangiye. Ariko umugororotsi aravuga ngo ejo ni heza, uyu mwanya naho bwije ejo buzoca. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo naho bwije uyu mwanya ariko ejo buzoca. Akagumana iki? Ivyizigiro. Rero Yesu aravuga ati ikintu aba bantu nobaha kazobagirira ikimazi nuko ndabasigira amahoro yanje. Haleluya, haleluya. Ngo amahoro ndayabasigaranye. Ngo amahoro yanje ndayabagabiye, kandi uwayahaye ntayamwaka, abakugabiye. Rero umuntu w'Imana saba amahoro. Ukabona uyu munsi hari ibikuzazaniye, uje urahindagurika, utega ubwoba n'ibije, fuka musenge, unisonzeshe, umubwire uti mwami ndakeneye nanje ya mahoro yawe ndayahabwe, yangabire waduha nanje ndashaka kuyihabwa. Amahoro y'umwami Imana azokuzura kandi wumve unyuzwe. Haleluya. Wumve iki? Wumve unyuzwe. Urumva ngo jeho sindabagabira nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Isi kugabira kunyaga kandi kunyaze kunyaga nabi, kandi hariho benshi bahahera, ariko abizeye umwami, haleluya, bagoma biyubura mu nkome zishasha nk'inkukuma. Ejo ukamuraba utugeni wawe ni yarameze kwa kundi wa munsi, ariko ugasanga ahubwo akayangana. Haleluya, haleluya. Kubera amahoro y'umwami ari muri we. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye, ariko nzogaruka kuri mwebwe. Iyo muba munkunda muba munegerejwe nuko ngiye kwa data, kuko data ari we anduta. Urumva? Arababwira ati je ndagiye nimureke kubabara, ati nimunezerwa, ati mwari muzi ibyo Imana iriko irabategurira. Ati ko je ngumye ngaha nta kamaro vyobamarira, atariko niyo nagenda. Ati data ni wanduta, ni wazi igikwiriye kugira ngo muze mushobore gutena, muze mushobore gukomera. Haleluya. Ati data warakize ko aranduta, arazi ikintu cyose gikwiriye umwana w'umuntu. Rero umuntu w'Imana uyu munsi ukabushaka gukomera, ukabushaka gushikama, ukabushaka kutanyeganyizwa n'ibihe, saba amahoro y'umwami. Ayo mahoro akuzure, niyakuzura nta kintu na kimwe kizoyakunyaga. Imana yo mwijuru ibampetsagirira. Uragahezagirwa Kristo umwagazi w'Imana nzima. We wadukunze urukundo ruhebuje, ukadusigira amahoro yawe, ukaduha n'agakiza kawe. Nukuri nta majambo mfise kugushima, ariko kimwe umve ko nezererwa urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi tugirira buri munsi. Ushimagizwe kandi wubahwe muri vyose na hose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze gutyo. Amen.